ibiganiro vyacu tugiye kubihera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Joe Biden yarashimagije Jimmy Carter yabaye perezida wa Amerika agira wa 39 hari mu misa yo kumusezera yabereye i Washington kuri uyu wa kane. Perezida wa Amerika Joe Biden yuguruye ijambo ryiwe ryo gushimagizanya kwigendera Perezida Jimmy Carter mu kuzirikana ku rugendo yagize mu gisagara c'amavuko ca Carter ca Plains muri leta ya Georgia. Bwari bwo bwa nyuma Perezida Biden yabonye Jimmy Carter imbere y'uko yitaba umuremyi. Perezida Biden yatangaje ko we n'umutambukanyi wiwe Jill Biden bagendeye Jimmy Carter n'umupfasoni wiwe Rosalind Carter kumuhana iwabo aho babakiye nk'umuryango. Perezida Biden yatangaje ko ubucuti bwiwe na Carter bwamwigishije kugendera ubushinga ntahe bushitse no kumva ko abantu bose botegerezwa guhabwa icubahiro. Imisa yo gusezera Jimmy Carter yabereye muri Cathedral y'igihugu mu gisagara ca Washington DC, yitabwe n'abaperezida ba Amerika uko ari batanu bakiri bazima, barimwo Donald Trump aheruka gutsinda amatora n'abahoze ari abaperezida Bill Clinton, Barack Obama na George W. Bush. Imisa yo gusabira no gusezera Jimmy Carter kabaye akaryo kadasanzwe aho abahoze ari abaperezida bahuye imisi mike imbere y'uko Donald Trump arahira mu mabanga yo kuyobora Amerika mu kiringo kigira kabiri i Washington. Inyuma y'imisa yo gusabira no gusezera Jimmy Carter, isandugu iri mu ikiziga ciwe yaciye isurizwa muri leta yiwe ya Georgia aho azoshingurwa mu gisagara ciwe c'amavuko ca Plains. Muri Cote d'Ivoire, Perezida Alassane Ouattara atangaza ko yifuza kuzokwiyamamariza manda ya kane. Eugenie Mukankusi adufitiye ibindi kuri iyi nkuru. Ouattara w'imyaka 83 y'amavuko yongeye gutorerwa manda ya gatatu mu mwaka w'2020. Mbere yari yaravuze ko yifuza kuva ku butegetsi, ariko kumvikanisha ko yazakenera ko abakeba be b'ibigugu bakwiyemeza nabo kuva muri politiki. Mu ijambo yagejeje ku badiplomate ya Abidjan, Ouattara yagize ati: "Mfite ubuzima bwiza kandi nshishikajwe no gukomeza gukorera igihugu cyanjye." Icyo cyafashwe nk'ikimenyetso gikomeye cyane yagaragaje kugeza ubu cyerekana ko ateganya kongera guhatana mu matora. Mu kwezi kwa 9 ishyaka riri ku butegetsi ryagaragaje ko ryashyigikira kandidatire ya Alassane Ouattara mu matora yo muri uyu mwaka wa 2025. Ni amatora ateganijwe mu kwezi kwa 10, ariko gutanga abakandida ku mugaragaro yemwe no kubemeza ntibyari byakorwa. Muri Mozambique, umunyapolitiki atavuga rumwe na leta Venancio Mondlane kandi yanse no kwemera ko yatsinzwe amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi kw'icumi k'umwaka urangiye w'2024 kuri uyu wa kane yaratahutse avuye mu buhungiro yarimwo muri Afrika y'Epfo. Kuri uyu wa kane amasanamu yerekanye Venancio Mondlane ariko ava mu ndege ku kibuga c'indege mpuzamakungu ca Mavalane ku mugwa mukuru wa Mozambique Maputo. Yavuye mu gihugu mu kwezi kw'icumi mu mwaka urangiye inyuma y'amatora yabayemwo amatati yatumye haba imyiyerekano mu kiringo kitari gito. Aya matora yarateye uruhagarara n'ubwicanyi mu gihugu ku buryo abantu barenga 100 bishwe n'abashinzwe umutekano. Kuri uyu wa kane inteko zijeje umutekano zarashe imyuka ibabaza mu maso ku bantu amajana n'amajana bashigikiye Venancio Mondlane bari bakoraniye hafi y'ikibuga c'indege mpuzamakungu ca Maputo kumusanganira. Igipolisi cazibiye kandi amabarabara aja ku kibuga c'indege inyuma y'uko Mondlane avuze ku mbuga ngurukana bumenyi mu ntango z'indwi ko azotahuka mu gihugu ciwe. Mondlane yatangaje ko yavuye mu gihugu ciwe kubera yari afise ubwoba ko ubuzima bwiwe bushobora kubangamirwa. Hari nyuma y'uko abayobozi bakomeye babiri bo mu mugambwe wiwe utavuga rumwe na leta biciwe mu modoka barimwo n'abantu bitwaje ibigwanisho batamenyekanye. Urwego rujejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro muri Mozambique rwaremeje intsinzi y'umugambwe uri ku butegetsi Frelimo mu kwezi kurangiye, mu byatumye umukandida wawo Daniel Chapo aba perezida yatsinze amatora. Bitegekanijwe ko arahira mu ndwi iza aho azosubirira Perezida Felipe Nyusi yarangije ibiringo vyiwe vyose uko ari bibiri. Umunyapolitiki atavuga rumwe na leta muri Mozambique Venancio Mondlane yatahutse mu gihugu ciwe avuye mu buhungiro. Muri leta zunze ubumwe za Amerika amashure yose yo muri za leta zo mu bumanuko bw'igihugu yarugaye bivuye ku bukanye bukabije. Eugenie Mukankusi araduha ibindi kuri iyi nkuru. Muri leta ya Texas amashuri yahagaritse amasomo ku banyeshuri barenga 1 miliyoni, ahitezwe ko haza kuba ubunyereri biturutse kuri barafu ku buryo biza kuba ari ibihe bitoroshye bishobora kuzageza kuri wa gatanu. Mu bice by'umujyi wa Dallas abashinzwe iby'umutekano w'imihanda bashyizemo imyunyu yo gushongesha amasimbi kuko hitezwe ko haza kugwa amasimbi ari ku gipimo kiri hagati ya 5 cm na 10 cm.
Kure yaho mu majyaruguru hafi ya Oklahoma, serivisi y'iteganyagihe iravuga ko hitezwe santimetero 12.7. Abaturage basabwe kwirinda gutwara imodoka mu bihe nk'ibi bibi igihe cyose bishoboka. Ifungwa ry'amashuri ryanagumishije mu ngo abanyeshuri mu murwa mukuru wa leta ya Kansas City no mu murwa mukuru wa Arkansas, Little Rock, mu gihe umurwa mukuru wa leta ya Virginia, Richmond, ukomeje gucunga ibihe hakurikijwe inama z'impuguke mu by'iteganyagihe. Ubukonje bwahuriranye n'umuriro udasanzwe wo mu kwezi kwa mbere wibasiye ibice by'umujyi wa Los Angeles muri leta ya California, bikaba byatumye abaturage bahunga. Amazu yafashwe n'inkongi y'umuriro watijwe umurindi n'imiyaga yakwije ibyotsi mu kirere. Abantu barenga 130,000 batuye mu mujyi wa Los Angeles no mu nkengero zawo basabwe kuva mu ngo zabo mu gitondo cyo kuri uyu wa kane, mu gihe abazimya umuriro barwanaga no gukumira inkongi y'umuriro wagiye ufatira ku mpande zitandukanye z'uwo mujyi. Uyu muriro umaze kwica abantu 5 kandi wasenye ibikorwa remezo bigera ku 1,000. Ayo yari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Inshuti banywanyi b'Ijwi ry'Amerika, tubibutse ko mushobora kudukurikira mu biganiro byacu no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.voa.com, ku mbuga ngurukanabumenyi Facebook, Instagram na YouTube. Adrese ni VOA Radio Yacu. Mu kanya turerekeza mu karere k'ibiyaga binini. Mu Rwanda, Perezida Paul Kagame yatangaje ko yiteze ihinduka ku kibazo cy'umutekano muke uri mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ihinduka rizoturuka ku butegetsi bushasha bugiye kujaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yabivugiye mu kiganiro ca mbere c'umwaka yagiranye n'abamenyeshamakuru. Eric Bagirubusa yaragikwirikiranye. Ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiri mu byo Perezida Paul Kagame yatinzeho cyane mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane. Perezida Kagame yavuze ko iki kibazo gifata umuzi mu mateka ya Kongo ubwayo, ashingiye cyane cyane ku bakoroni bakase imipaka nabi. Yahakanye inkunga iyo ari yo yose u Rwanda rushinjwa guterwa abarwanyi b'umutwe wa M23. Yavuze ko ari abanyekongo barwanira uburenganzira bwabo kandi ko bajya gutera bataturutse mu Rwanda. Ni nayo mpamvu kandi abategetsi ba Kongo ku ruhande rumwe bemera ko abari abanyekongo, hanyuma bagashakisha izindi mpamvu bavuga ngo mu mirwano barafashwa n'u Rwanda, ariko ntibashobora kugira uwo babyemeza. Mu by'ukuri n'abarimo kurwana ubu batangije iriya ntambara turimo kuvuga ntibavuye mu Rwanda. Aba bayobozi ba M23 ndetse na benshi mu barwanyi babo bavuye muri Uganda, aho babaga nk'impunzi cyangwa se bari barahungiye nk'uburyo bwo gukemura ikibazo cyo mu myaka y'ibihumbi 2012-2013. Muri iki kiganiro umukuru w'u Rwanda yikomye imiryango mpuzamahanga ko itera inkunga umutwe wa FDLR ubarizwa muri Kongo unashinjwa gukora jenoside mu Rwanda. The other reason is the FDLR that has been these genociders who have... Indi mpamvu ni FDLR, aba bajenosideri bamaze imyaka 30 muri Kongo. Umuryango mpuzamahanga rwose wakomeje kubendekerereza, nibwira ko bakomeje kubabika ku bwende ku mpamvu ntazi. Niba sari impano yo kubashimira ko bakoze jenoside hano, cyangwa se bakaba bababitse kubera ko barwanya u Rwanda na guverinoma, bityo bakazabifashisha igihe bibaye ngombwa mu kurwanya u Rwanda, mu kwigarurira u Rwanda no mu kurucunga uko babishaka. Umukuru w'u Rwanda yanavuze ko ikibazo cy'umutekano muke muri Kongo gifitwemo uruhare n'abategetsi ba Kongo ubwabo. Ku manywa y'ihangu, ubwicanyi, itotezwa, ibibi by'ubwoko bwose birakorwa n'abantu babona. Abategetsi ba leta muri Kongo, abagaba b'ingabo, baba bo muri polisi, mu ngabo, ku manywa y'ihangu barica abantu. Ibyo barabiceceka, hanyuma y'ibyo izo mpuguke zikandika raporo ndende y'ibyaha ngo byakozwe na M23. Perezida Kagame yavuze ko yari yarahisemo kuba yirinze kugira byinshi yatangaza kuri iki kibazo. Yongeye kumvikana avuga ko yagiriye inama abategetsi ba Kongo ngo bafatanye mu kurandura umutwe wa FDLR n'indi mitwe, ariko barinangira. Yashimangiye ko umutekano w'u Rwanda n'inkiko zarwo bizakomeza kurindwa ku kiguzi icyo ari cyo cyose gishoboka. Rwanda
while we may be blamed for other people's problems. Rero u Rwanda kabone nubwo twakwikorezwa ibibazo by'abandi bantu, ariko tunishimiye kwikorezwa ibibazo byacu bwite byo kugerageza kwirinda ubwacu niba ari cyo bisaba. Tuzirinda ku kiguzi cyose byasaba, ibyo nta kubyibazaho. Nabwiye abo bari inyuma y'ibi byose mu mvugo yumvikana neza ko nibakomeza kumbaza ibibazo bimwe, nanjye nzakomeza kubaha ibisubizo bimwe. Niba hari ikintu naganiraho, kigomba kuba ntaho gihuriye n'ibyo. Umukuru w'u Rwanda kandi yanasubije ku kibazo cy'umunyamakuru yamubajije niba yiteze impinduka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku butegetsi bushya bwa perezida watowe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Bwana Donald Trump. Mbere na mbere ubutegetsi bwahindutse binyuze mu nzira ya demokarasi. Ibintu byinshi yewe n'ibijyanye na geopolitike n'uburyo ibintu byakorwagamo birumvikana ko bigiye guhinduka, kandi ndibwira ko mu bizahinduka harimo n'uburyo ibibazo bya Afurika byitabwagaho, haba muri rusange ndetse by'umwihariko n'ibyo mu burasirazuba bwa Kongo hashobora kubamo impinduka. Uko niko mbitekereza. Ku biganiro by'i Rwanda muri Angola bigamije gushakira umuti iki kibazo cya Kongo, Perezida Kagame avuga ko Kongo igira uruhare mu gutuma bigenda bigura intege, akumva ko byagombye gushyirwamo ingufu mu mugambi wo gukemura ikibazo mu buryo burambye. Perezida wa Kongo Bwana Felix Tshisekedi mu bihe bitandukanye yagiye agaruka ku ruhare bashinja u Rwanda mu guhungabanya umutekano w'igihugu cye. Aha hari mu mpera z'umwaka ushize. Au-delà des déplacements massifs de population, uretse kuba abaturage bacu barimo guhunga bava mu bice biberamo intambara bakajya mu nkambi z'impunzi aho bari gucamo ubuzima bugoye, ikigaragara ni uko ingabo z'u Rwanda ziyita M23 zirimo gufata abaturage b'u Rwanda zikabazana mu bice bya teritwari ya Masisi, Rucuru n'ahandi bamaze gufata mu kurengera abaturage bacu. Réponse urgente et coordonnée. U Rwanda na Kongo byitana ba mwana ku kibazo cy'umutekano umaze iminsi itari mike mu burasirazuba bwa Kongo. U Rwanda rushinja iki gihugu gituranye gucumbikira abarwanyi bo mu mutwe wa FDLR no kwibasira abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Kongo nayo mu bihe bitandukanye ishinja u Rwanda gufasha abarwanyi bo mu mutwe wa M23 no gusahura umutungo kamere wayo urimo amabuye y'agaciro. Bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali. Uretse ivyo bibazo vy'umutekano mu karere, Perezida Paul Kagame yaravuze no ku bibazo vyo hagati mu gihugu mu kiganiro abamenyesha makuru bamubajije. Ivyo birimwo ihinduka rimaze iminsi riba muri leta y'u Rwanda n'abakuwe mu mabanga yabo bataramara kabiri. Perezida Kagame yasiguye ko adatinya gukuraho umuntu mu gihe adakorera neza abanyagihugu. Harimo kandi ikibazo c'abanyagihugu bateba kwishura ingurane zabo mu gihe bagiye kwimugwa kubera inyungu rusangi. Umukuru w'igihugu yagitanze ko umuco. Perezida Kagame yasiguye ko hari abayobozi bo mu nzego zo hasi bagiye birukanwa kubera gukora amakosa yo gutanga ivyangombwa vyo kuba ahantu hatemewe, mbere no kwemerera umuntu agura ahantu hatemerewe kuba. Tukiri mu Rwanda, umwe mu banywanyi b'umugambwe Dalfa umurinzi utaremegwa mu mategeko y'u Rwanda yabwiye sentare nkuru ko yakorewe ibikorwa vyo kuborezwa igufa igihe yari mu bugenzacyaha. Muri ivyo yemeza ko yategetswe ku gahato gushira imikono ku nyandiko mvugo atazi biri muri zo. Eric Bagiyubusa ejo yarakurikiranye urwo rubanza, araduha ibindi kuri iyi nkuru. Hamadi Hagenimana wireguye kuri uyu wa kane yabwiye umucamanza mu rukiko rukuru ko yatumiwe mu mahugurwa na Sylvain Sibomana. Yavuze ko akimutumira muri ayo mahugurwa ubushinjacyaha bubarega ko bayakoze bagamije guhirika ubutegetsi yumvise ari ikintu cyiza kuko yashakaga kongera ubumenyi. Ku gitabo cy'umunyaserbiya Sirija Popovic bahuguweho kivuga ku buryo bwo guhirika umunyagitugu bidasabye imbaraga, Hagenimana yabwiye urukiko ko yabonye ari igitabo yise Ikinyamibwa. Byasobanuye ko ari igitabo cyubaka umuryango na cyane iyo ufite intumbero yo gutera imbere. Yemera bidasubirwaho ko yagize uruhare mu bitekerezo byatanzwe muri ayo mahugurwa ariko ko bitagize icyaha. Yavuze ko kubera ari amahugurwa yabaga mu buryo bw'ikoranabuhanga humvikana amajwi gusa, byari bigoye ko yamenyana n'abo bayakoranaga. Habyarimana yavuze ko bose bamenyaniye muri gereza. Yasobanuriye urukiko ko iyo abantu bashaka kuganira hifashishijwe ikoranabuhanga nta ruhushya bisabirwa. Yavuze ko mu kujya guhaha ubumenyi muri ayo mahugurwa ari we wari kumenya uko yabukoresha bitari ngombwa mu bihe bibi gusa.
uwireguye Hagenimana yavuze ko uwamutumiye mu mahugurwa hatigeze avuga ko agenewe abarwanashyaka ba Darufa Umurinzi rya Madamu Victoire Ingabire Umuhoza utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho. Yavuze ko izina rya Ingabire ubushinjacyaha butari bukwiye kurizana muri iki kirego bubaregesha. Umucamanza yamwibukije ko ari gutandukira, amusaba kwiregura yibanda ku bimureba. Hagenimana yavuze ko ikirego gishingiye ku makuru yatanzwe n'umuntu utabifitiye ububasha. Uwo ni uwitwa Boniface Nzabandora wafashe amajwi mu mahugurwa akayashyikiriza ubugenzacyaha. Hagenimana yavuze ko mu mahugurwa icyo bakoraga byari gutanga ibitekerezo, gusa urukiko rukibaza impamvu yahugurwaga yitwa izina ry'irihimbano rya muntu. Rwamubajije ubwo yakekaga ko yamugirira nabi. Hagenimana asubiza ko ari uwo ari we wese utakwishimira ibitekerezo bye. Kuko baregwa guhirika ubutegetsi, Hagenimana yavuze ko ari ibintu bidashoboka. Mu magambo ye yagize ati ubutegetsi ni ikintu gikomeye cyane, sitasi yapfa kumeneka cyangwa se umwana w'igitambambuga ku buryo nakwicara ngasoma igitabo kikazabuhirika. Ku nyandiko mvugo zo mu bugenzacyaha yabarijweho, Hagenimana yahakanye ibizikubiyemo, avuga ko bazimwandikiye bamutegeka kuzishyiraho imikono. Yasobanuye ko yakoreye ibikorwa by'iyicarubozo kandi ko nta kindi yashoboraga gukora uretse kwemera ibyo bamutegekaga. Umucamanza ariko yamusabye kubigaragariza ibimenyetso. Yasobanuye ko bitewe naho yari afungiye bigoye ko hari ibimenyetso yabona. Yasoje asaba urukiko kuzatesha agaciro ikirego cy'ubushinjacyaha kuko ibimenyetso byose gishingiyeho byabonetse mu buryo bunyuranije n'amategeko. Yasabye ko rwazategeka ko ahita afungurwa urubanza rukimara gusomwa. Umunyamategeko Gatera Gashabana yabwiye umucamanza ko gusoma igitabo ubwabyo bitagize icyaha. Yibaza ukuntu abantu batari kumwe batanaziranye bashobora gutegura imyigaragambyo. Yavuze ko icyabaye kubo yunganira bunguranye ibitekerezo kandi biri no mu muco nyarwanda. Yabwiye urukiko ko igihe ruzaba rwicaye rusesengura ruzasanga nta bikorwa by'ibyaha n'ubushake bwo kubikora byabayeho. Abandi bantu bari muri uru rubanza ni uwitwa Sylvain Sibomana, ari nawe muhuzabikorwa w'ishyaka Darufa Umurinzi, ari kumwe n'umunyamakuru Theoneste Nsengimana. Aba ntibariregura, ariko Sylvain Sibomana yabwiye urukiko ko bitewe n'aho afungiwe byamuviriyemo kurwara amaso atakibona neza. Ubushinjacyaha burega abafungwa bose ibyaha byo gushaka guhirika Perezida Paul Kagame ku butegetsi babifashijwemo n'umunyapolitiki Madame Victoire Ingabire Umuhoza. Bose ibyaha barabihakana. Urubanza rurakomeza kuri uyu wa gatanu. Bagira urusajwi rya Amerika i Kigali. Mu Burundi kuri uyu wa kane, Perezida Evariste Ndayishimiye yarirukanye mu kazi kabo abategetsi batatu bo mu biro vy'umukuru w'igihugu bajejwe ivy'amategeko, abagiriza guhemukira igihugu. Iyi nkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika, tuyishikirizwa na Thierry Ndayishimiye. Abo Perezida Ndayishimiye yirukanye ni Jean Pacifique Baribonekeza, umukuru w'ibiro bijejwe ibibazo bijanye n'amategeko n'ubuyobozi mu biro by'umukuru w'igihugu, Cyril Sibomana, umukuru w'ibiro bijejwe gutunganya inzandiko z'amategeko mu biro bijejwe ibibazo bijanye n'amategeko n'ubuyobozi, na Arcade Harerimana, umuhanuzi ajejwe gukurikirana imanza za leta mu biro bijejwe ibibazo bijanye n'amategeko n'ubuyobozi mu biro by'umukuru w'igihugu. Afatiye ku itegeko ryerekeye ingingo zo kugirira ikigongwe imigwi imwe y'abafungwa, Perezida Ndayishimiye yavuze ko abirukanywe bagize uruhara mu kurekura abanyororo batari babwirijwe kurekurwa mu rukurikirane rw'abanyororo aheruka guha ikigongwe, gutyo bakaba batosekaje isura y'ubutegetsi bw'umukuru w'igihugu. Abarekuwe batari babwirijwe kurekurwa barimwo abagirizwa ibyaha byo gufata abapfasoni n'abigeme ku nguvu hamwe no kugandagura abantu. Itegeko ryirukana abo bayobozi bo mu biro by'umukuru w'igihugu c'u Burundi rivuga ko abanyororo bagirizwa ibyo byaha batari mu migwi y'abegwa n'ikigongwe c'umukuru w'igihugu. Abarekuwe bategerezwa kugirirwa imbabazi nabo mu mabohero ya Bururi na Rutana. Amasoko y'ijwi rya Amerika mu Burundi yatumenyesheje ko abo Perezida Ndayishimiye yirukanye uko ari batatu bose bahavuye batabwa muri yombi ku muhingamo wo kuri uyu wa kane. Bahagaritswe mu gihe amwe mu mashirahamwe yigenga akorera mu Burundi ari mu ryitwa Arukoto yavuze mu minsi iheze ko kurekura abanyororo bagiriwe imbabazi n'umukuru w'igihugu biriko birangwa n'utunenge twinshi. Tumwe muri utwo tunenge iryo shamwe ryavuze twarimwo abanyororo batarekuwe kandi babwirizwa kurekurwa no kutubahiriza itariki yo gusozera kurekura abanyororo. Perezida w'u Burundi yari yatanze ikigongwe ku banyororo 5,442, ni ukuvuga hafi kimwe ca kabiri c'abafungiwe mu mabohero yose y'igihugu. Ibikorwa byo kurekura abanyororo bahawe imbabazi byatanguye ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'2024. Kugera ino saha abenshi muri abo yamara ntibararekurwa nk'uko byemezwa namwe mu mashirahamwe akorera mu Burundi. Yari yategetse ko ico gikorwa gisozegwa igenekerezo rya 27 z'ukwezi kwa 11 ko mu mwaka w'2024. Yamara mu
mabohero atandukanye arimwo ibohero rikuru rya Mpimba ibikorwa byahagaze igenekerezo rya 23 ry'uko kwezi. Muri iryo bohero hari kurekugwa abanyororo 2,800 ariko hari kuwa bagera ku 1,200 nk'uko iryo shirahamwe ryabisiguye. Mu tundi tunenga amashirahamwe yadomye ku rutoke harimo abanyororo wasanga bagirizwa icaha kimwe ariko hakarekugwa umwe abandi bakaguma mu buroko, ndetse n'abanyororo basohokera ku izina rimwe bagera kuri 3 canke 2. Ijwi rya Amerika twagerageje kurondera umugwi w'igihugu hojejwe by'agateka kazi na muntu CNIDH kugira ngo twumve ico ugona kuri iki kibazo, ariko ntitwashoboye kuronka abawutwara. Dusangira ijambo dushaka agasaro kaburaga muri Isanga ku Ijwi rya Amerika. Kuri uyu munsi wa gatanu muri leta zunze ubumwe za Amerika, sentare mpanavyaha yo ku rwego rwa leta ya New York iri i Manhattan mu gisagara ca New York itegekanya gusomera Donald Trump igihano mu rubanza yatsinzwe ku vyaha vyo kwica amategeko agenga amatora. Ibindi kuri iyi nkuru twumvirize Thomas Kamirindi. Mu kwezi kwa gatanu mu mwaka ushize urukiko rwa rubanda jury rwahamije Trump ibyaha 34 byose umushinjacyaha Alvin Bragg wo ku rwego rwa leta ya New York mu ifasi ya Manhattan yaramukurikiranyeho. Yamureze ko mu 2016 ubwo Trump yiyamamarizaga bwa mbere umwanya w'umukuru w'igihugu yahonze amadolari 130,000 umugore uzwi ku izina rya Stormy Daniels wakinaga filimi z'abakuze zo guhuza ibitsina. Trump yasabaga Daniels guceceka ko bigeze kuryamana kuko yatinyaga ko bimenyekanye byamwononera amahirwe mu matora. Umushinjacyaha yemeza ko binyuranyije n'amategeko agenga amatora yo muri leta ya New York. Trump yaburanye avuga ko ari umwere. Umucamanza Yuan Mershan wayoboye urubanza rwose yagennye itariki ya 10 y'ukwa mbere 2025 kugira ngo amenyeshe Trump igihano cye. Trump yasabye urukiko rw'ikirenga rwa New York kumutegeka kubisubika. Yavugaga ko kumuha igihano byamurangaza muri iki gihe cy'inzibacyuho yitegura gutangira manda ye ya kabiri y'umukuru w'igihugu kuri 20 y'uku kwezi kwa mbere. Kuri uyu wa kane urukiko rw'ikirenga rwa leta ya New York rwamushubije ko nta mpamvu yo gusubika gusomerwa. Amaze kumenya iki cyemezo, Trump n'abavoka be bahise bitura urukiko rw'ikirenga rwo ku rwego rw'igihugu kugira ngo rubifateho icyemezo cyihutirwa cyane. Ikirego cyagiye mu maboko y'umucamanza Sonia Sotomayor ushinzwe imanza nk'izi zihutirwa cyane ziturutse mu rukiko rw'ikirenga rwa leta ya New York. Baracyategereje icyo asubiza. Hatagize igihinduka, umucamanza Mershan wo ku rwego rwa leta ya New York rero ashobora gusomera igihano Trump mu masaha ari imbere. Mu gihe yamumenyeshaga iyi tariki, yamuciriye n'amarenga ko atamukatira igifungo muri gereza, gufungishwa ijisho ari iwe cyangwa ihazabu. Yamwandikiye ahubwo ko ashobora kumuha icyo bita conditional discharge mu Cyongereza, ni nko kuvuga kumuha ubwigenge bw'agateganyo cyangwa se igihano gisubitse mu gihe runaka, bigeretseho n'ibyo agomba kubahiriza muri icyo gihe. Ibyo ari byo byose, Trump yabaye perezida uri ku butegetsi cyangwa wacyuye igihe wa mbere na mbere mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika waburanishijwe mu mategeko mpanabyaha, kandi ibyaha biranamuhama. Abaye n'uwa mbere mu mateka yacyo ugiye kuba umukuru w'igihugu wahamwe n'ibyaha. Inshuti zacu mwakoze kudutega amatwi, tubararikire n'ibindi biganiro radiyo yanyu ibategurira iminsi yose. Ndashimiye na bagenzi banje bose bamfashije gutegura aya makuru no kuyabashikiriza. Ibi biganiro mwumviriza byari bihagarariwe na Etienne Karekezi. Geoffrey Mutagoma niwe yashize hamwe amajwi. Kuri mikro mwari kumwe nanje Fidel Niyongabo. Ndabifurije amahoro n'amahirwe, mugire ibihe byiza. Ora
mama kasanze inkumi ryamye katibye ukunyoza ibirenge urakozwa na Nyabarongo ayiwe Nyabarongo umugezi utemba uramba mihorere none uramba mihorere none uramba mihorere none uramba mihorere none sinarinze ukwinzara iryana nabibwiwe na nyina wundi narabwiriwe ndaburara mu gitondo ndabusubira nizirika agashami mu nda ayiwe bebazaho ziragatwaka yengo kwiringira kwibeshya kwiringira inkumi mu nzu ukibeshya muracyuye mu gitondo ikagutamaza ayiwe byari bikaguta mu nzu uramba mihorere none uramba mihorere none uramba mihorere none uramba mihorere none igihungu cy'icyomanzi kimwe kitagira iwabo cyabonye ubukwe butashye kijya kwambaza ryangombe muransindira iki gitero